kuko nje mpora ndavyumva kenshi ngo umukobwa ariko je naje sitabitahura ngo akeneye ikintu ntaco yobura ngo kiretse ngo atabishatse. oya barabesha. Eh. Mu bisanzwe abantu biyumvira byinshi ku bakobwa, hariho abiyumvira yuko umukobwa ashobora kuronka ikintu ubwo nyene gagikeneye ngo aca kironka. Oya siko bimeze. Jewe icambere umuhungu muremure mugabo ari amwayene pana muremure gose. Oya umuhungu muremure uko ari kose mugari muremure ni bo. Uko cy'abahungu bagufite abakunda. Ngira igituma abantu biyumvira yuko abakobwa dukunda amafaranga ni kubera sinzi yuko bo bayasaba gose canke se bo baba Wowe ntayo usaba. kukenewe. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Nanje ku ruhande rwanje meze neza cane. Twagarutse mu kiganiro Let's Vibe na Ange Kesigira neza. Imbere ya kamera mwaho turi kumwe n'umwigeme mwiza cane yasokoje neza w'inzobe nawe murabibona ko ari mwiza cane. Tubanze tumuha akanya yidondore kugira tubandanye n'ikiganiro cacu. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Duza akajwi gatoya. Murakoze cyane kuduha ikaze na karibu kuri Wagos TV. Amazina yanje banyita Niyonkuru Alice. Ego. Nta wundi mwidondoro duha urenze kuri uwo. Oya nta birenze. Alice mu buzima busanzwe akora iki? Mu buzima busanzwe Alice atwara umudandaza. Mu business woman. Alice no mu business woman. Sa? Ati ukora uradandaza. Okay, turakwakiriye cyane muri Wagos TV. Murakoze cyane. Tubibutsa ko batarakora subscribe ni Wagos TV ku ma platform yose. Na jewe Ange Kesigira neza ndabazanira ibibazo bimeze neza ku masuje atandukanye. Naravuze uzoba yumva ko hari suje yo bimwerekeye taravuga ko azoyandike muri commentaire hama nayo tuyivugeko. Reka tubandanye n'umushitsi wacu tumubaza ibibazo ibi bikurikira. Wewe Alice nkuko wibona. We kubgawe Alice wovuga ati jende umuntu ameze uko. Basi ugerageje kwidekriva uri umuntu ameze gute? Mu bisanzwe kuvuga ukuntu umuntu aba ameze biravana. Umuntu yobicisha mu nzira nyinshi sinzi rero nawe ukuntu sinzi nawe ukuntu wowe ushaka kumbaza mu bijanye mu bikorwa mu buzima bwa misi yose. Mu buzima bwa misi yose. Okay. Sawa mu buzima bwa misi yose ukuntu umeze. Ubwa mbere ndakunda amahoro. Ego. Ndakunda amahoro kubera naho noba nshavuye mba numva kuba mfise amahoro. Kuko nivyo vya mbere bimpa umunezero. Ego. Alice kumenga asa n'umuntu atekereje cane. Cameraman ntavyo ubona. Arabibona hari cameraman aravyemeje ati ndabibona uvuga buke yitonda ntameze nk'abasazi baraho naje nishize. Tuvuga buke witonda. Urabeshije mvuga gose ariko. Oya cameraman ntavyo ubona. Ngira nuko ndi kure. Oya je ndakumva uvuga buke witonze. Sawa reka nce ngerageza kuvuga gose ntaje. Wobishobora? Naye ahandi ho kuvuga nitonze abantu benshi barakunda kumbwira ngo je ngo ndavuga nitonda mugaje mba numva navuze gose mu bisara. Niyo mpamvu rero nanje nce mvuga turitonda kuko wewe ubona umengo wavuze cyane ariko ngaha twebwe mu kuvuga umengo turi radio. Ngira niko Imana yandemye sinzi. Bajeje iyo ngabira ni Imana itumiye. Abanzi barabizi je simvuga buhoro. Kandi umva iyo ngabira no kuvuga buke mba ndayikeneye ariko nibinkunde ashaka kuvuga ati uyu munsi
nza kwirirwa asha mbuze amajambo make numye nye je numara uko nshavuye umunsi umuze wishavuze ugerageze wumve ko ego ushobora. nshavuye ndanguma numye ariko si vyiza. nshavuye nguma numye ariko je ntashavuye ntiwombwira ko noguma numye Oya biravana na kamere y'umuntu. we kamere yawe niyo kuguma utekereza Je ndakunda gutekereza cyane. iyo uri mu bantu nk'ubu utazi uba umeze gute Oya ndi mu bantu ntazi kwanza icambere ndabanza nkagira ubwoba nkumva amasoni nkumva umenga nyene sinovuga ariko nyuma nabamenyereye ndavuga kandi neza nkabayagisha neza iyo abantu bamaze kugira mwamaze kumenyana murayaga nyene mukayaga neza cyane. Alice wowe nizihe ntambamye ugira nk'umukobwa mu buzima busanzwe kubura umukobwa gusa ndazi hari ntambamye ugira nizihe umuntu mu buzima ahura n'intamba nyinshi bivanye n'ubuzima umuntu agenda aracamwo cyangwa ubuzima umuntu akuriramwo rero je ku ruhande rw'iwanje nk'intambamye nkura nazo birashika nk'ubunya nkakenera nk'ikintu ugasanga nk'ubunya ndakibuze ugaca usanga mu uwo mwanya ndagikenereye ko sindi bukironke ugaca usanga ndahize nk'ahantu gikura ugasanga nta naho ndi bubone uca usanga nyene ivyo bikubereye intambamye ubuzima bigaca bituma ugira ivyiyumviro vyinshi ukagira nyene amastress ukuntu mugabo ariko ivyo bishikira bose abangu n'abakobwa navuze uri umukobwa ku ruhande rw'umukobwa nizihe ntambamye zigushikira birabashikira mugabo hari igihe biza bisumbana muri make gute je ku bwanje nk'intambamye basinovuga mpura nayo mu buzima bwanje y'ubuzima ego nizihe akeshi intambamye nkunda guhura nazo nico nyene natangiye kuvuga hagiye uba ukeneye nk'utuntu ukatubura kubera uri umukobwa none abakobwa ntuzi ko dukenera ibintu vyinshi hari abavugana bati umukobwa nyene akeneye ikintu ntacabura acereka kukibura gute siyenzi niwe tuba turabaza wotubwira kuko nje mpora ndavyumva kenshi ngo umukobwa ariko je naje sitabitahura ngo akeneye ikintu ntaco yobura ngo kiretse ngo atabishatse oya barabesha mu bisanzwe abantu biyumvira byinshi ku bakobwa hariho abiyumvira yuko umukobwa ashobora kuronka ikintu ubwo nyene gagikeneye ngo aca kironka oya siko bimeze umukobwa arashobora gukenera ikintu akakibura par exemple akagenda nko ku bagenzi biwe akabasaba wanashaka akababwiza ukuri ati je nkeneye iki ariko sindi ko ndakironka muri uwo mwanya kandi ndagikeneye bose bakamurahira ne muri ico gihe uca wibaza yuko aca vyifatamwo gute ca bigenda ngwi harihangana akazorindira igihe azoronkera hama ca kintu akakironka muguru urumva bakirose ateba ariko agerageza kwihangana wewe ku bwawe ukeneye ikintu utakironse uca wihangana je nyene ndi amahoro kuko simaga ikintu cyose ukeneye ngo uce kironka ubwo nyene ivyo birumvikana ariko hariyo abandi babaca bavuga ati uri umukobwa ukeneye ikintu ukakibura kubera iki umva batabitahura oya urasenga nyene ukavuga ati mana nuku ushoboze iki kintu ndakironke aho nzokironkera hose nta na kimwe kuko hari igihe uca uvuga ati nk'ubunya woshobora kukironka uwo mwanya uba ushakiye ugaca usanga uciye ukora ibintu bitari bikenewe muri ako kanya rero aho uko wokora ibitari bikenewe wopfa umurindira ukakironka biciye mu nzira nziza wowe uvuga ati worindira ukagikorera ukaronka biciye mu nzira nziza wewe Alice ku ruhande rwawe niwe muhungu ubona mwoba muberanye uvuga ati uwo muhungu niwe dushobora gukundana afite karite izi
jewe eh icambere umuhungu muremure mugabo ari amwayene pana muremure gose. Oya umuhungu muremure uko ari kose mugari muremure ni bo. Kuko je abahungu bagufi sindabakunda. abahungu bagufi ntabakunda mwavyumvise abahungu bako badukurikirana ngo abahungu bagufi ntabakunda. nta yindi karite wovuga ati umuhungu muremure gusa? Mu bisanzwe harya abakobwa turaba ibintu byinshi. Hageje nk'ubu mvuga ati jewe umuhungu muremure ni sawa ndamukunda atangorane n'imwe, n'uwundi avuga ati umuhungu mugufi ni sawa, bose ni sawa ariko biravana n'ico umuntu umwe wese icaba akunda. Ikindi naco je sinkunda nyene umuhungu w'inzobe. Kubera nawe ufise inzobe? Kubera ngira ni kubera nanje ndayifise nkeya. Hana si nkeya ni nyinshi turabibona. Ni nkeya. Oya turabibona ni nyinshi. Nkeya iyo ufise. Nkeya vrema. Hama izo ni karite nyene zo ku mubiri umuntu aba abona. Kuvuga ati umuhungu je twokundana aba afise ingeso izi n'izihe? Icambere asenga. Nawe usanzwe usenga? Sengera he? Ndasenga muga nubwo atari cyane gose ndasenga. Sengera he? Ako gake usengera? Muri Katolika niryo dini ryanje kuva nkiri umwana. Ariko usenga gake? Oya ndagerageza vrema iyo bitase ngo mbyuke meze nabi canke mbe ndushe canke se numve yuko nk'ubunya atamwanya basukwe mbafise gusenga ndasenga. Nta yindi ngeso uvuze gusenga gusa nta kindi? Guhimbaza Imana. Gusenga uvuze ati nje nkunda umuhungu asenga. Asenga n'umuhungu nyene akora. Atari umuhungu adakora nimwo kunda. Oya none nk'ubu bishitse tugaca tubana adakora wumva twobaho gute? Oya akazorondera ivyo akora nk'ubu muriko mutegura nka mariage ariko mugakundana ataco afise akora. Mu bisanzwe ibintu byo muri kazoza umuntu arabikurana. Wowe uvuga ati umuhungu adakora ntitwokundana? Oya. Kubera iki wowe wiyumvira ko abantu benshi bakunda kuvuga ngo abakobwa barakunda amahera ni kubera iki? Biravana. Ngira igituma abantu biyumvira yuko abakobwa dukunda amafaranga ni kubera sinzi yuko bo bayasaba gose canke se bo baba wowe ntayo usaba? Kukenewe? Sindayasaba uwo ari we wese. wowe yasaba ukene. Wowe abo bantu bavuga ko abakobwa bakunda amahera ni kiya kintu bahanura canke abo bakobwa bayasaba nukuvuga nabone bakunda amahera wobahanura iki? Mu bisanzwe abakobwa sibo basaba amafaranga bonyene. N'abahungu barayasaba kandi n'uwo mukobwa arinze asaba amafaranga aba afise ico ashaka kuyakoza. Sinibaza yuko umuntu yokwaduka ati reka asaba amafaranga nk'ubu par exemple nk'umuntu akaduka akavuga ati reka asaba amafaranga Alice atakintu agira yakoze. Je nk'ubunya shaka kugurana nk'amafaranga umuntu d'abord mbafise ico shaka kuyakoza canke ico ndayakenereye. Nkavuga ati ntiza 30,000 canke 50,000 canke yarenga. Kubera imba nzi ico shaka kuyakoza hanyuma yayampa nkayakoresha bimwe shaka atayampaye naho ndihangana. Alice biramaze gushika gakundana n'abahungu babiri icarimwe? Abahungu babiri icarimwe? Caye batatu caye barenga? Oya. Nta na rimwe birashika? Oya. Uri aho uri sûr ko ata na rimwe birashika? Nzobigerageza mugabo. Ukeneye kubigerageza? Nzobigerageza. Ukeneye kubigerageza? Nzobigerageza n'ivyanzamu. Urabikeneye ariko? Oya navyo nkeneye gusa nzobigerageza. Urabe ngene bigenda? Kuko uramaze kuwumva nk'abagenzi babikubwira? Cyane gose. Wumvise bikuryoheye canke ari bibi?
oya birabangamye cyane kuko nk'ubu hari igihe usanga dufate nk'ubunya ugasanga nkundanye na David ugaca usanga nk'uno munsi David arankeneye kubera David wewe azi ndamukunda ari umwe oriyo yo kumwitaba ugaca usanga na wa wundi ari kereke pare arampamagaye none uca wibaza yuko nobitabira rimwe mw'uwo mwanya bose uramenya ngene ubajeha mu bisanzwe ari umuhungu azi ubwenge hajyanya umuntu iyo umukunda umusaba umwanya kanka kuguha umukeneye ukabona ntumuronka hariho ibindi bintu aca atangira kwiyumvira Chitangura nkawe umuhungu mukundanye umusaba nk'umwanya ntawe uguhe wo kuyumvirira. Je umuhungu dukundana ndamusaba umwanya kawunyuma noca ndamuheba. Kubera none adashaka ko tuyaga afise akazi kenshi kamugora kakamubuza kubonana nawe. Afise akazi kenshi no mutahura kuko ivyonya mba nzi ko agafise. Afise akazi kenshi gatuma mutovugana. Oya hano mwijoro none ako kazi kaguma kabandanya basi. Mutaboya kuvuga pana kuvugana ku telefone mutobonana ngo muvugane. Amasaha y'akazi arahari kandi n'amasaha yo kuyaga n'umukunzi wawe. Nubwo wowe ufise akazi kenshi urayarondera. Upfumurondera 30 minutes mugabo ukamuha umwanya ukamuyagisha. Nubwo mubaza ati wiriwe gute muga kabona yuko wamuvugishije kuko twebwe abakobwa ntidukunda umuntu atubwira ibintu byinshi mu bisanzwe umuntu umukunda nubwo yo kwandikira sheri bi tumeze neza uriwe neza umerewe gute ivyo biba bihaye aravuga ati sheri aracanyibuka mugumwe atakuvugisha utangira kwibaza ati yarampevye imeze gute ibintu nk'ivyo nyene urumva ivyumviro bica biba byinshi wewe ni kuva umaze ndazi urafise imyaka naho atari myinshi cyane imyaka ufise uraburiye niko bavuga nikiye kintu cakunezereje kuva wavuka kibaze kunezereza cyane kurusha ibindi ikintu cyanejereje kuruta ibindi ikintu cya mbere je novuga cyanejereje icyambere nuko nakuze mbona abavyeyi bose nubwo bitakunze kumwe ndamugumana ariko ico caranezereje cyane kwa kuzubabona bose nico kintu navuze sukuvuga ikintu kikunezera ikintu cakunejereje cyanejereje mu buzima icyambere nuko nahuye n'abantu usanga yo kubera umugenzi ivyo bintu byarampimbaye cyane urafise abagenzi uvuga ati abanye kuba narahuye nabo Imana ishimwe cyane gose ahubwo aho bari Imana bahezagiye ni benshi cyane bo baratomboye nikiye kintu naco cakubabaje nyene kuva wavuka gushika ubu cakubabaje cyane kurusha ibindi urabona ikintu cyambabaje cyarambabaje mugabo naho sinovuga ngo nticyambabaje ariko Imana ishimwe kuba cyarabaye uwo munsi ndibuka shahu twagiye kumva amanota hajya uri muri classe terminale urabizi uguma uvuga ati Imana yo nkamenye ariko ico gihe twarakoze examen turayikora examen turayimara urabona yuko murinzira bakagira abazoja muri roping n'abandi bataha basamundi ariko ico gihe icambabaje kandi nubu kikimbabaza nuko shahu twagiye kuraba aho batumanitse nkasanga ndimwo mu bazokora ropeshaje oya ahubwo mubamenye bazokora exeta ne cyarakubabaje umviriza none urazi cyambabaje rindira cyakubabaje niki ariko ababizi ko byambaye ko mumbabarire ntimuze musubire kumbabaza yego icyo gihe sha naragiye kuraba batumanitse sanga namenye ariko sanze namenye baca bavuga
ngo amanota bayateranije nabi abarezi hamwe na directeur baca bavuga ngo amanota bayateranije nabi ngo ni ugusubiramwo urundi rutonde nyene turataha turishima harya urabona ku ishure ubu ufise abagenzi uvuga ati uyu n'umugenzi wanje nyene turishima turavuga ati Imana ishimwe ko tuvuye hano tukweri je ndamenye ndatashe muhira Imana urakoze burya dutashe tugeze muhira urazi ikintu cabaye yego mu gatondo nabonye message ndibuka ico gihe nahifise agatelefone gatoya kuko twe twahejeje usanga nko mu ishuri hari abanyeshuri 3 canke 5 usanga bafise telefone ariko gusa je nayo ndagafise ariko ico gihe ndibuka nca mbona message baca bambarira ngo burya we ngo mu bantu bamenye ngo nturimwo ngo bagukuyemo ico gihe nararize nditonda ndarira urazi shaho wewe kuvuga umwaka uraheze ndatasha ugaca usanga usubiye ya zero nararize ndavuga ati Mana akunda ariko ndibuka abavyeyi barambariye ndiko ndarira ati ne nkaho uri kurarizwa niki ngo n'umuntu turamubura ngo tukihangana ngo nkeswa ahantu uzosura mu wundi mwaka ariko nyene je vyarangerageje cyane kubera urazi uri kuriga harimwo imvune nyinshi cyane niyo mpamvu n'abanyeshure bakiri ku ishure yaba batoyi banje canke abagenzi banje canke abatanzi n'abanzi bose ubu kiri ku ntebe y'ishure no mubwira ati courage nimba ku ishure bigenze ukunuku uzugira ingufu ntuzuvuge ko bigenze gucyanya ati ndahagaritse oya habandanya ahubwo usenga Imana uvuga ati Imana ko bigenze uko uzompe gutangura neza kandi nze ndangize neza ico gihe naravuze ati ishure rigeze mu kw'icenda kugira tuje gutangura ndabwira Imana ati Mana ko vyagenze uku nkabasubiye gutangura uwundi mwaka nari nzi ko namenye uzufashe sinze nigere ndenga mu bagatanu ico gihe Imana yaramfashije vraiment igice ca mbere mbu wa gatatu icya kabiri mbu wa kane icya gatatu ncamba uwa gatatu nyene urumva yuko ivyo nasavye Imana yarabifashije kandi ndayishimira cyane na n'uyu munsi ndacyayishimira cyane ko yamfashije vraiment hama urakaze cyane ego nihe mpanuro wotanga kuri abo bakobwa usanga bafise abahungu babiri canke barenga baba bakundanye impanuro notanga ku bakobwa usanga bakunda abahungu babiri canke barenga batatu bo hari igihe usanga umukobwa akunda abahungu babiri ariko ugasanga akunda umwe cyane ariko uyundi avuga ati ujyanya si cyane ariko ikindi utagiye kuraba ibyo hari igihe umuntu akunda abantu babiri avuga ati ubu uzogira ibintu n'ingoga nyarutsa niwe tuzojyana ego birashika ariko si byiza umwanya umwe tubona umenga ni byiza ariko uwundi mwanya si byiza rero icyo mbona ni uko umuntu yogira umuntu umwe akavuga ati uyunya ni sawa arampagije basi wa wundi mushwanye agiye ukagerageza kurondera uyundi ntacyo bitwaye turagushimiye cyane kuba wataye ibyo wari urimo ukatwitaba ugahanura abakobwa baba bafite abahungu babiri bakundanye abakobwa mubumbwe n'umuntu umwe mubumbwe n'umuntu umwe apana kuvuga ati bavuga ngo bavomera nyinshi ntibazi uruzokwamaka niko bavuga niko bavuga mugabo umwanya umwe si ibyo kuko sinzi ico ubu uri kurarondera muri abo bantu babiri hari igihe uba ushaka kuvuga ati nimba uyunya turi kumwe n'uriya mujama ari hariya hari igihe ujyanya ashobora gutegura ati je shaka kubaka vuba nko mu mwaka umwe uwundi akaba ashaka mu myaka 2 rero uca usanga nk'ubunya nka jewe Alice abo babiri dufate nk'ubu ndabavugisha uca usanga nk'ubu bivanye na komporotema z'umwe ubu maze kuzimenya uroshobora kuvuga ati reka ngumane n'uyu uwundi ukamureka
Okay, turagushimiye cyane rero kuba watwitabye ukatuganiriza ku bijyanye n'ibyo. Ni byinshi watubwiye, ni byinshi twagiye turavuga ko, ndibaza aho muri abariko baradukurikirana mwafashijwe. Turabashimiye cyane. Yari Ange Kesi igira neza kuri Wagos TV mu kiganiro Let's Vibe. Turabashimiye cyane abariko baradukurikirana, tubibutsa abatarakora subscribe ni Wagos TV ku ma platform yose, ni Wagos TV. Dushigikirane muri byose, tuze turabaronsa ibiganiro bimeze neza ku masuje atandukanye. Turabashimiye cyane.